aya mahoro tuyabumbatire, uwo mwumvikano tuyibumbatire, hanyuma duce tuzana agatima ko gukora. Tuzoba duhejeje. Mahoro tuyabumbatire, uwo mwumvikano tuyibumbatire, hanyuma duce tuzana agatima ko gukora. Tuzoba duhejeje. Tuzoba duhejeje. Narabiharuye nsanga mu 2030. Mu 2030 dushobora kuba turi igihugu cifashe. 2040 igihugu giteye imbere. Ariko utemeye guhingura ibi Imana yaturemeye ntibikunda. Tubihingure rero. Ndabasaba ikintu kimwe. Abagwiza tunga muri ngaha ndazi muri benshi kuko murashigikirana. Namwe ndaba amahinguriro ahingura ivyuma. Niyo yampaye ico cimvira. Uravye abantu bahingura ivyuma. Uravye amahera bakoresha. Harageze ko abagwiza tunga baja hamwe. Dufise ubutare bw'icuma. Nibaje hamwe abo bahingura ivyo vyuma kuja kugura agaferabeto muri Kenya ugacuvuga ngo ni matière première, kandi matière première iri ngaha nyene mu Burundi. Niwumva ko buri kurahenda abantu. Afata agaferabeto akazanye ngo nkora imisumari ngo matière première n'agaferabeto. Kubera iki tutokora ubwo butare bw'icuma dufise imisozi y'ubutare bw'icuma. Kubera iki tutohingura uwo mujumpu tukaja kugura insinga z'amatara tuzigura hanze dufise umujumpu mu Burundi. Kubera iki tutohingura ivyo byose tubihingure. None rero abagwiza tunga ndababwire tangura kuja hamwe. Ndabivuze umukuru wabo ari ngaha. Umushinga amateka Olivier Suguru tangura mwigishe aba bafise amahinguriro kuja hamwe bahingure matière première bareke kuyikura hanze ngaha mu Burundi ziruzuye ntagira uzobesha. None dufise lithium amabateri ntababonetse. Erega dufise byose. Ufise lithium hariho ubundi butare bambwiye harya Bugarama bukora ama plaque solaire. None ufise plaque solaire ukagira insinga ukagira lithium yo gukora amabateri ntitwahejeje. Harageze ko mwebwe bagwiza tunga rero ubu mutangura kuja hamwe mugira urunani nk'ubajya bakora bijya vyuma abo bagira imigongo y'amabati bagira amatibe nibaje hamwe muje hamwe tuce duhingura burya butare tuje hamwe nk'ubu bandori bakavuga bati ubu rero twararose isoko yimena tujya turondera amakoperative abirimo ibitoki hose duce dukora nyinshi dushore hanze ntidusubire gukora ikintu hanze ahubwo abari twe dushora niryo tunga. Udafise igihugu kidashora ntigishobora gutera imbere. Umuryango udashora ntutera imbere. Wewe wa muntu we nawe udafise icyo ushora ntushobora gutera imbere. None rero nimugerageze mugira urunani muje hamwe dukora igisosiyete kinini baje bakora amazi. None hajya murananiwe gukora amazi i Dubai ilitiro y'amazi zimvye kurusha igitoro ngaha mu Burundi. None kwigitoro nacara amazi aho ayo mazi aca y'igitoro azi Burundi twa ntiyoca hari amazi tuyajanye i Dubai. Mugabo nk'ubu aya mahinguriro yose ahingura amazi bagize urunani bakagira ihinguriro rimwe ubu nyene duca dushora amazi hanze kandi menshi. Tugira urunani Kinju akaba kumwe na Kwavi hariya baje hamwe na Burundi Broweri hariya kuri Sangwe amazi tugire menshi twimbura tuyashore hanze tuyahingure. Amazi y'u Burundi kugira yahingure ntazimvye kuko
twebwe dufise amazi meza ja hamwe rero ja hamwe abagwiza atunga muje hamwe kabisa n'abarimye mwarabonye amakoperative ko yatumye tugwanya inzara mu gihugu erega ntaje amakoperative murondera handi twese inani nitwagira inani muzoza mubona Burundi butunze mu 2030